Barundi kazi inshuti z'Uburundi. Twubakisha amazu meza cyane ku buhinga bugezweho. Tubifashijweho na company yacu bmbc. Twagiye, come on. Wavusuke. Ok, c'est très bien. Rero ndatomboye kuba ndagusanza kuko nako mbwira abadukurikirana ku mbuga projet yacu ingene imeze. Projet nga muri diaspora simirwara. Rero nako ndabereka ingene ibintu byacu bisa neza, inzu yacu isa neza, umukiriya wacu azoshika, ibintu bipanze neza, akazu gatomoye, k'isirimu, kakisasa. Kandi hewe iyi nzu ngira ngo iraruta none burya iburaya baba muzi imeze nk'iki. Erega bayifoto biri hanze. Erega umengira hiye. Erega umenga umbiriza rindira. Erega umenga bafashe bombe ni kerere bataye. Rero jewe nshaka umfashe ko uri mu pro kwanga muri vyose. Yewe je ni mu pro ko umfashe ukasobanurire. Rero ngira mwifuza yuko ndabasigura ko ino nzimeze. Muri diaspora city miroir mugambi twatanguye muri 2023. Donc 2024 ou 2025. Hello bakunzi ba bmbc, amazina yanje ni Iradukunda Orlinedna. Uno musire ndabafitiye video nziza cyane ariko mu byumva bram video nziza. Turafise amazu muri diaspora city miroir 1. Rero nari nahaciye kugira ndabagirire video ndabereka ingene amazu yacu apanze. Premièrement muri video ndabereka ukungene inyubakwa itunganyije. Igihe rero nako ndahakorera naciye nsanga umuyobozi wa bmbc yari yahaje. Rero twaravuganye bitari bike ivyo mukeneye kumva. Rero ndaza kubabwira ibikurikira inyuma yo kuyaga n'umuyobozi. Karibu. Hello, ni bmbc. Murashobora kwibaza ati mbe uyu mukobwa ninde, atuzaniye ibiki, ari hehe? Ku mazina nitwa Iradukunda Orlinedna. Aha rero mubona ndindi imbere y'inzu nziza ya kamatara meza. Mushobora kwibaza ati ari he? Ndi muri ya projet yacu ya miroir yitwa diaspora city miroir 1. Aha rero turi imbere y'inzu nziza cyane, murabibona namwe bana kutubanira. Ni inzu nziza, inzu isa neza, inzu yubatse neza. Iyi nzu rero niyo ngiye kubereka iyo buca umukiriya wacu yinjira. Reka rero ndeke kubicisha amatsiko ndabereke. Ahandi ni imbere y'inzu, murabona yuko clôture isa neza, amatara asa neza, ibi byose ni ibikorwa byande bya bmbc. Mumurikire rero ndabereke ingene bimeze. Nkuko rero mubibona aha tugeze ni mu rupangu, ndacari mu rupangu. Urabona yuko ngaha ni nk'umukiriya wacu ashaka gushira imodoka, murabibona namwe ndibaza muri bwiza. Aha hose mukiriya nako mukiriya ashaka gushira imodoka hose na hano hagutse cyane, hanininya, hasa neza, ndibaza murabibona. Aha rero turi abana barashaka kubakinira kuko ni maison familiale. Abana barashaka kubakinira haragutse cyane, bavugakina horo mugabo aba diaspora na horo bakina. Shaka kina gapira, basketi, tusa. Aha rero mubona hari imbere yacu nakazanda. Mana yuko ari jardin isa neza. Nahitara kuri jardin yacu. Ngabo isa neza mwana kuduti tumeze neza, dupanze neza. Kandi urashobora kwicara akayaga kakinjira ukamera neza, ukahatambira. Urumva n'abana bashaka gutumira abakopine mukicara ngaha mugafata akayaga keza, urumva mugaciringa neza. Ubu rero reka ndeke kubicisha amajambo mwibaza ati mbe uyu muntu uko adashaka kutwereka indani. Ubu rero ngiye kubereka indani ni no kuryoherwa cyane. Aha turacari hanze, sindabereka rero iby'indani ingene bisa. Iby'indani bisa neza cyane bakunze. Karibu ndabereke indani. Karibu rero ndabereka indani. Ndaba murani ingene hasa neza, salon nziza.
très bien. je rero ndatomboye kuba ndagusanza kuko nako mbwira abadukurikirana ku mbuga projet yacu ingene imeze. Projet nga muri diaspora simiroire. Rero nako ndabereka ingene ibintu byacu bisa neza, inzu yacu isa neza, umukiriya wacu azoshika, ibintu bipanze neza, akazu gatomoye, kigisirimu, kakisasa. Kandi hewe iyi nzu ngira ngo iraruta none burya iburaya baba mu imeze nk'iki. Erega bayifoto biri hanze. Erega umengira hiye. Erega umenga umbiriza rindira. Erega umenga bafashe bombe nikirere bataye. Rero je nshaka umfashe ko uri mu pro wanga muri zose. Je ndi mu pro kwe. Fashe ukasobanurire. Rero ngira mwifuza yuko ndabasigura ko ino nzu imeze. Diaspora simiroire ni kuvuga ni umugambi atari mutoye. Twawutanguye muri 2023 hanyuma turawutegura uburyo mugambi ragoye nka iyo nyene inzu uyu nyene udatabuja azokwinjira ejo mu gitondo uyu urumva kwanza mbaye ndamutse kwanza aba diaspora bose muri Australie mbaye ndababwire ngo dusubire tubabwire duti kubera iki abantu bakomeye cyane. Iyi projet bita diaspora city miroire 1 harimwe abakiriya muri Australia hafi nka 60%. Amazu meza cyane y'igitangaza, amazu adasanzwe cyane. Rero bwa mbere ndabaramukije hanyuma ikindi aho ndabavuze umwe wese ari yumva sino bavuga amazina databuja bacu nitubavuga mu mazina bamabuja bacu nitubavuga mu mazina kiratomoye. Hanyuma rero uyu mugambi twatanguye umwe amazu yose asa gutya, amazu imwe ishobora kubamwo imiryango ibiri. Voilà, uno munsi kwera databuja zo kwinjira ejo murazi ko muri bmbc umuntu tumuha inzu irimwe byangombwa. Twe ntidushaka yuko twakubaka iyi nzu, ntidushaka yuko twakubaka iyi nzu uza hanyuma ugashikuza kugwana n'amarido n'ibikinene n'ububati n'ibindi byose. Tuvuga duti umuntu avuye muri diaspora, tuvuga duti umuntu avuye muri diaspora abarushe yafashe indege umva nk'ubu databuja muri Australie baciye za Qatar hariya bakaza gushika ngaha. Kandi umva bara abantu gironka amahera nkaya kwa kuruntu nkuru uje ruvuga uruzu ruvuga inzu ihema inzu ikubonye ikuramutsa turi kumwe uranyumva edi inzu ikubonye ica ikuramutsa uburi umuntu kuze. Rero uje gafata urugendo rw'amasaha 2 iminsi 3 iminsi 4 bavyumva nawe wewe uramaze ahantu maze kuja kure ni hehe sha ndongayo ahantu maze kuja kure Kigali ndadushikana Kigali narize Kigali warize Kigali warize uriko rajayo harandi waciye nko muri Kenya canke I don't know. Naramaze guca utembera Kenya urumva niho kure uramva rero ukuntu uvuye mu ndege ukashika muri Kenya ushika urusha. Twege twarabyize tukaraba ukuntu umuntu aza ava hariya agashika aza mu isoko kurondera ibitanda n'ibiki cyo tugira ibigo bituma bitwa bya equipment bmbc furniture bifatanya na bigenzi byavyo bmbc energies kuburyo umuntu asanga inzu twayitunganije ashika asinzira ni ibintu cyose birimo. Rero aho usanze andi kumwe na mugenzi wanje ngahangira nkamubonye umushefa afasha kuyobora uyu bamubereke uyu afasha kuyobora bmbc group yitwa Karabere Shimira Imana akaba niwe ajeje abakozi bose abakozi 1000 kirenga abo muri bmbc group. Twariko tugira iki rero twariko turirimbura turabukura imirimo yagenze twihwakuya ejo databuja buca nk'imyaka 2 tuzinanye buca yinjira muri ino nzu ntibyatoroheye kubaka n'ama projet kubera muri diaspora simiroire harabaye ibibazo bitari bike nk'impapuro zikafata umwanya munini kugira tuzironke zatuma dushaka kwavansa umugambi n'abakenyene barabizi ibibazo bijanye n'ibibona turimo by'ibitoro turiko turagwana ngo tuvemwo byose rero byatumye tutanyarutsa. Rero tubonye uno mugambi amazu yose yarose abakiriya uwambere akabagomba yinjire muri ibyo bibazo byagiye biraba mbere bamwe baca bakanomoka twe tugatimba abakiriya bacu bakavuga ati biyemwe tuturabaza turabashigikira maka ibintu byose by'intambamye byose bitorega umuti twego turirimbura twagejeje kandi gufata gushiramo ivyangombwa by'ubu intebe twazanye ibitanda turestara amamashine mu bikoni yahejeje kwestara ama televiziyo murashobora kuyabona nkandi ko ndirabira agapira kuri Canal Plus
sivyo ndiko ndirabira agapira twe na karavera sivyo ahubwo abakiriya bmbc turabubaha gose urumva Edna arambujije kuguma nirabira agapira kubera yuko yambwiye ati hari abantu bagukeneye kugira ico uvuze bashobuja nciye mpaguruka hasi ganda basigure rero ubureka ndababwire impande y'ivyo mpejeje kubabwira bya diaspora city miroir 1 murazi hariho na diaspora city miroir 2 haje impande ya aeroport wa mugambi bariko basitangura nka kugura nawe nimba uri kurawumva ukabuta ariko ragura burya urindiriye uzobona ama video nkaya abandi bariko barinjira amazu atakironka ugura aho hijya muri diaspora city miroir 1 kubera uje muri miroir 2 kubera hajya kuri autoroute kubera uje ngaha muri miroir 1 muri diaspora city miroir 2 nimba hakiri kibanza udashaka kuzobona video mu mwezi abiri y'amazu meze nkaya nyaragasa ubaze basi nimba bikihari sigenda bijejwe ugura inzu nawe kubera nkaho urumva muri ko barazibona nziza cyane zibitangaza bidakunda ko muhuza kuronka mu kibanza rero ureka ndabasiguriye ukuntu inzu imeze iyi ni salo Edi oui ni mwicare ngaho wumvirize umva gute ego cyane izi ni za ntebe ni zimwe mu ntebe dukora muri bmbc furniture sivyo reka naje numve naje naho ndumutama ndazi ibinyamugongo nkavyo shabihe aya sinzi mutama noshobora bino bintu gukomanda bino ndumutama sivyo naho twigeje abakiri bato kugira badufashe kubipanga mugabo natwe turacarimo rero iyi ni salo ibi ni bikoresho tuba twarakoreye abakiriya bacu bakatubwira bati bmbc groupe mwaheje kutubakira inzu mugabo nari tuzoshikira he dushire nk'ivyangombwa mu nzu bagenda baca bakora nk'ibi tukabashiramo ngaha muri salo bagakora nk'ubu ububati bakoresha kuri televiziyo voilà bagenzi bacu nyene bakestara ama televiziyo bakestara ama antene yayo ngira mukanya sinzi ko kamera ngira bayifashe bariko baresa ama antene yavyo bakestara ama antene nibindi hanyuma rero bagaterema ngaha badatabuja aha yashaka gusohokera ngaha canke hariya canke agacha yatetse dufungurwa yatetse ibifungurwa mbega mwe uri mudamu uri mudada ngaha aye mu byukuri ahakora iki mbyumenga ntavyo nibuka aha barahatkinira iyi ni tennis do table canke ni oya chef aha urahicara n'abashitsi bawe banza wicare kwanza nicara reka nicare ngaha aha wicara n'abashitsi bawe watetse imfungurwa mukicara mugafungura canke familie imyaka ninyegezwa ari ibintu nguma nibage ari yango bitangira salamanje ni kuvuga bicare hariya muri make amazu yacu tubatse muri diaspora city miroir 1 kuko tubigenza handi n'amazu yagutse mbe waberetse ukuntu hanze hameze naberetse ko arantu hagra ngira yababwiye ko dushaka gushanga n'imodoka nka 5 hari nk'ama jardin harimo ibintu byose bituma inzu ihema sivyo hanyuma umva hari musaramanje hanyuma sinzi ko mubona mwege muravye ibibiyo baravye ibibiyo mwege mubona gute aha nini mubona ko ari buraya mbega uribona reka ntazanire bwabone ko umuntu yibona ntazanire bwabone alors rero dufata utatamiye ngaho ukaza gufungura ngaha urashobora kandi mugabo umuntu afungura ko yatetse amazu tubaka muri bmbc twe turafite igisata bita bmbc furniture nico gikora ibintu bijanye n'amamobilier ibi by'intebe zo mu mazu abakiriya bacu bicarako ibitanda bagirane sivyo edi wakoze kuma kano kanya kubera hari ibintu tubwira abakiriya bacu ntibavyemere sivyo kubera tu societe iroganize cyane mugabo ibindi ndiko ndaruha babwire umuntu atetse inyanga bazikuye batswe muri cuisine okay mfashiza rero ubanyerekere mu gikoni rero kugira ngo abantu babone ko bembe tubaka ibikoni banyerekere mugenzi ego cyane ikoni cha soin ego cyane ikoni gisa neza ibi byose nibikorwa bya bmbc nukuvuga mumenye ikintu kimwe ibi bintu turiko turabereka izi ntebe ego murashaka kuzana intebe ziwanyu muzifise ntitubwira abantu ngo mutatugura intebe ngo ntitudushiramo mugabo izi ntebe ibi bitanda ibi byose ibimoka barabona ni bmbc ibikora
rero bmbc ifite ibisata bitandukanye ni bmbc group mugabo urumva ko ari group ibintu byinshi byiherereye indani. Tubwire iyi societe ya bmbc group ikora ivyo bibikone bayita gute? bmbc ibikora ibi by'amabre byose ni bmbc furniture. Okay, nibwo dufite societe yitwa bmbc furniture. Ibintu byose bijanye n'urubaho n'umuryango n'ibintu byose nk'ivyo bya decoration niyo ibikora. Nibo kandi bmbc furniture bagenzi banje bari ngaho dayere ngaha bariko baranywa agacupa kugira ngo kwera twahejeje inzu turiko turabwira twahejeje n'imitahire nabo nyene bari ngaha bakoze bino burya bari ngaha kuko urumva inzu bazoyinjira ejo. Rero bagenzi bacu twari twahuriye ngaho kugira twevariwe turabikunda inzu yagenze. Rero ibi nibikoni ndabafashe kwereka ko ari ikoni ca kijambere baoneshe nivyo reka ndabereke. Okay, urabona iyi ni cuisiniere. Turakora ibikoni tugategura ahantu haje hanize mashini. Iyi ni cuisiniere a gaze no kwita bita mixed canke hybride kwa. Ifise ikibanza cy'umuyaga nkuba n'ikibanza ca gaze. Nukuvuga hamwe amayinite aguheranye y'umuyaga nkuba canke ingwano y'umuyaga nkuba kagera pane turategura ahantu ukura gaze ugateka kujya mu bigiri buraya sinzi buraya ko hose akoresha sivyo. Je urabona ko je ndumurimiro je ibyo ntivyo rwanye ntavyonze mugabe ico nzi ico mu byo nize batubwiye yuko mwege mukunda amakwizine nkaya aba diaspora bo muri Australie. Izi ni amashira ibyo kurya bitandukanye, amata, imikate, amasahani, ibintu byose mugashira ngaha. Ibi byose bikorwa muri bmbc furniture muri gwa ruganda ruri hehe mwitenga guze nk'amashini n'abakozi ibihumbi n'ibihumbi. Turakora ibintu byinshi rero hanyuma hana bakorera iki? Anye ni ma. Iyi mavu yacu bashaka kuyitereka ko ibintu uriko urateka urana yuko kuzinye riri ngaha bashaka gushira utwakase kubera ndigume biri hafi apana kuja kurondera hanyuma no kuvuga ngaho niho bakatira nk'ifi ubona nk'inyama bagira nk'uko bakatira ngaha twahugeje gose bagaca bazana ngaha sivyo bagaca bateka. Hanyuma hariho n'izindi mashini dufise ngaha bita ama microwave zifasha gukora ibijanye no gushusha indya. Harimo n'amafuru murayabona bashaka gushusha ibintu ngaha aye direct sivyo bagateka nk'amagato bagateka nk'imikate ngaha iyi mashini irakora. Donc ni ibintu byose mashaka kugira washaka gushiraho gaze voilà. Hanyuma ubu naho jembere cyane kino kintu kuntu bagikoresha abahinga bacu nibo bahejeje kubinyereka kuntu aho urashira ukagiramwe amazi ukagira ukagiramwe amazi sivyo kugira ngo ushobore koza ibintu uriko watekesheje canke wagize nte ugira uteke ugomba uteke watekesheje canke ugira uteke ngomba canke ivyo uteke urumva hariho ro container na ro container. Hanyuma ikindi kintu rero ikindi kintu rero twibagiye kwe raba tuno dutara twiza tubereye ijisho dutuma umuntu ariko arateka yumva ari areze. Oya wowe uvuze nabi abaswahili bavuga twa kisasa. Twa kisasa update lamps urumva niba nihenze birabasha urumva murazo urimi je mvuga voilà. Rero aha irashaka kandi muri cuisine twege kwera tubaka amazu nko muri miliware n'amazu yagutse aho usanga murashaka kuzana iyindi table no kwita ya backup hamwe mufite nk'umuryango munini atashaka gushirago table à manger yo abantu banganga barirako cyo kavuga ati usishaka gucafuza hariya nkatekera ngaha nkashaka table ngaha nkagacafungura nkaca nigira voilà. None Edi jewe rero urumva iyi nzu nayibasiguriye aha hasi haca haba ivyumba bibiri hejuru akaba ivyumba bitatu vyagutse n'ivyangombwa ndani ariko iki twabereka rero that's mu chef batomuruhisha eka jewe isiganda bibereke umva gute je numva umenga ubukoze kweri ugende ubereke ibi bitangaza byo masare dobe onyora none okay ndashimiye cyane Edna ya mpaye kuvugana kuko ari dukorana abakora muri ibi nyene urumva mwege mu batuma ngo zamurabereka ngo aho tugeze urumva nkahita makano kanya none mwaruka kunyumva gutya sivyo hanyuma ngo bakintu haberetse
oya nyongera kandi kanya ndagutiza umunota ni Kenya gusa ego bwawe niwaryoherwa ntuze kureka kunyongera n'akandi kanya sivyo sawa ja izi parafo muzibona gute utu duparafo tuno dutara turireje urabona murabona tuno duparafo amatara ataboneka n'ayaboneka kiratomoye nta bintu bya regerete mubona muri ino nzu bituma twovuga ko ari inzu nziza imeze neza. nkuko duhejeje kuyaga n'umuyobozi wa bmbc akaba yagira ibintu byinshi muhejeje kumva naciye nduga hejuru murabona amagaze ni mu ma escalier murabona yuko inyuma hasa neza cane ngira ndabereke rero ingene hameze inyubako yo hejuru ingene imeze neza hasa neza hose hasa neza ariko no hejuru hameze neza muze ndabereke muko muribaza ati uyu mwana araducanze oya ndabacanze mubona hari imiryango myinshi aha ni muri cuisine aha koridoro ijana mu vyumba ahandi naho ni muri salon rero ubu ngira ndabereke partie ya cuisine murabona yuko cuisine ari cuisine yagutse cane cane vraiment n'akamatera wagashiraho mugabo ni cuisine ninya cane cuisine isa neza cuisine ipanze neza urashobora no kuhashira salle à manger mukarira aho nyene murabona yuko byokunda aha naho niho umuntu ashaka kogereza ibintu vyo arakoresha akatira naho hari vide ni espace ya cuisinière urabona yuko tutaraheza gupanga ibintu neza utu natwo n'utubati urabona ko utubati twagutse utubati tumeze neza ni vya bikorwa nyene vyande vya bmbc fancha rero bakunzi bacu ndahejeje kubereka cuisine ubu ngira ndabatware muri salon murabe salon ingene isa neza salon murabona yuko ari salon isa neza sinababeshe salon yaka neza amatara ameze neza dusa neza catukugira ifreshe iyo nayo ni salle à manger murabona ko salle à manger yacu ari nziza gasukuye keza utu design twiza murabibona rero ngira ndabatware hehe mwibaza ngira ndabatware muri balcon murabe balcon yacu ingene imeze balcon yacu ni nziza murabibona isa neza ndicaye udutebe tumeze neza dutebe turi class murabibona nawe mwebwe akayaga ni kosa ni umukiriya wacu azoza arafatira akayaga pana kwama muri climatiseur misi yose oya akayaga kari naturel uruhuke urumva umere neza cane wisante uri à l'aise ubu rero bakunzi bacu ngira ndabatware hehe aha turahavuye ngira ndabatware mu vyumba mugabo nabibabwiye yuko ivyumba ntabibajanamo oya ngira ndabereke douche murabona aha turi ni muri douche ikiyo kiraka ikiyo c'igisirimu ca kisasa cambu c'abaswahili murabona yuko ari sawa iyi nayo ni baignoire urabona yuko hashobora kujamo abamama urazi iyo twibungenze kuguma duhagaze tugeze ikino canke abajeune urazi ko tuteba muri douche ushobora kumara amasaha n'amasaha uri ku gacatsi aha rero niho ucuruhukira ukumva umeze neza rero bakunzi bacu ngira ndangiriza aha urabona yuko twaberetse inzu yacu ngene imeze inzu imeze neza karibu muri sanze muri bmbc ngira ndangize ndababwira iyo mwubake neza na bmbc bantu mutaritura bmbc group muriko murahomba bmbc group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012 bmbc group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi umve tubahonje bmbc group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana
amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe. N'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo akwije ibisabwa. Wiguriye inzu yawe mu nyuma nta zuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.